Inyuma yaho habereye inama ya komite nkuru y'umugambo CNDD FDD yabereye Ingozi ku magenekerezo ya 22 na 23 ndamukiza 2024, umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD FDD Nyeniteka Reveriano Ndikuriyo ari kumwe n'abagize ubuserukizi bukuru bw'umugambwe baciye batangura guca mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi basigurira abagumyabanga ingingo nkuru zafundikiwe muri iyo nama zijanye ahanini n'ibikenewe kugira igihugu gishike ku mbona kazoza Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 buteye imbere mu mwaka wa 2060. Ugo rugendo bakaba barutanguriye muri komine Busoni y'intara ya Butanyerera kwigenekerezo rya 29 ndamukiza 2024, barubandaniriza muri komine Kirundo muri iyo ntara nyene imbere yuko binjira mu ntara ya Bujumbura aho bagendeye amakomine ya Ntahangwa, Bubanza na Mpanda. Eka ntibagarukiye aho kuko baciye babandaniriza muri komine za Muramvya na Kiganda mu ntara ya Gitega imbere yo gushika muri komine igira umunani ariyo komine Makamba y'intara ya Burunga aho bashitse kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 11 Rusama 2024. Muri izo ngendo bakaba bari kumwe n'umuhinga mu bijanye na kahise Aloise Batungwa nayo aho yagenda arasigurira abagumyabanga aho Uburundi bwavuye aho bugeze ubu naho indongozi zifuza ko bushika. Bari kumwe kandi n'umuhinga mu bijanye n'imico n'imigenzo Jean Bosco Manirambona aho yasigurira abagumyabanga kugira bashike ku mbona kazoza y'igihugu bategerezwa guhinduka bagahinduka bonyene ubwabo imbere yo kuyumvira guhindura ibintu. Abanyamabanga ntunganya bisata baherekeza umunyamabanga mukuru umwe wese yarasigurira abagumyabanga ibikenewe vyotuma Uburundi bushika ku mbona kazoza yisunze ibiriko birarangurwa mu gisata asanzwe arongoye mu mugambwe CNDD FDD. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ahanura abagumyabanga kwiyemera nka basogokuru batwaye Uburundi kera, akabamenyesha ko vyose bishoboka bashizemo ishaka na cyane bahereye mu rugo kuko tudashobora kuja mu Burundi bwifashe ingo zitifashe neza. Birashoboka gusa icyo twagize kw'ingorane baza kubabwira turikengera hama abantu batubwiye ko turi bato cyo tuba bato batubwiye atacu tumaze duca turabigendera, batubwira ko atatwokwigeza cyo turavyemera. Ngira ngo naga gahe utanguye ni kubera soko yavuze ati byose birashoboka, Imana amaboko byose mu maboko yacu akadukabura kavuga ati byose birashoboka. Ogumye banga muze twiyemere ubuze umuti w'ikirundi atubwira uvura igisukari uvura diabete atubwiye twimere umuti w'ikirundi. Je nubonywa nasajete numumbatse je mubirizi na TV urazi basokuru ngaha hasi bwami ntibatwaye igihugu imyaka 600 bafise n'ingene bakuranwa. Ibi bintu byose ukukuruta dukaze, ugomba kurima ugakora isuka, ugomba kubaza imbazo, ugomba gucisha uruhindu, ibintu byose ukavyikorera tugasanga turakomeye. Impuzu umumanda twavuze uti tuja mu Burundi bwifashe urwo gwifashe kurutifashe none huzagenda iki igihugu n'urugo leta ntoyi ishoboka n'urugo urwo rugo rero ruteza kwifata kandi duteza gukoresha inguvu kandi tuvuze kwifata nimuge ngo tuvuga ingo z'abarimyi n'abakozi ba leta. Hirya je natanze akarorero turi mu Gisagara, none wowe uri umukozi wa leta hari igihe cyo vuga ngo igihugu wanje rurifashe kubera kubwiye ko yateza kuba ari inzu nziza ikiniki. Hariho uriyumvira umukozi wa leta ukawibereye mu nzu ukose uri umugumyabanga cyangwa umugabo, iyo nzu ikose umukera rugamba muri kumwe n'abana 8 ukayikota ugasanga uherenya amezi 2 hanyuma ugacupfa. Rindira tuvugane kuko bishe batinya kuza baravuga ibintu bigize uciye upfa uherenya amezi 2 y'inzu, umugore umusigaye abana 8 agiye kuri konti wagasanga nta mahera ufise aca baho gute ndababazi kumukwepa oya umvirizi ico kibazo wewe umugore abana 8
inzu niyo mukose wewe uraheranya inzu uciye upfa kuri konti agiye kuraba asanze wari mu ideni none acabaho gute none abantu basiziye bakumwokako ikadari ikibazo kindekire ibi bintu bihagarare ibintu nibihagarare kabisa dupanga igihugu dupanga imiryango tumenye icyo turi tutagiye mu nama ya komite nkuru twemeje abana batatu tuti tugerageze abarenga ntangora bamaze kurenga mugabo utarabyara cyangwa ukiri imbonera kuri wiho objectif ya batatu uragira uko umwana myaka 13 afise inda kaca kare mu gihugu ukazubona wundi aciye amuha 3,000 akamutera iyindi uyundi yamutwe kwa nyina ko kaca kare kizonyereka yuko twateye intambwe nuko atabana dushobora kuvuka mu kajagari ni urugamba rurerure rwo banga mugabo twe turashima twe duheruka mu Bushinwa bavuze bati oya shiramo ingufu hindura abantu ku ngufu ati nukuri ati umwotera imbere kandi abarundi twebara twemera bose abantu ku isi kandi naje ndemera abarundi muvuganye murundi aravyumva haje abarundi bambuze yankaderema sindi ko mwumva icyo tugomba bakunye banga birashoboka yarabamenyesheje kandi ko iterambere ata demokrasi ijamo abantu bose bategerezwa guhagurukira rimwe mu rugamba rw'iterambere. Iterambere risaba igisoda abantu tonda umurongo laba mu buryo mukara mu buryo laba mu buryo bakara mu bafu songa mbere imetero zine bakagenda ntumutera imbere nahandi ugiye ngo ibintu bya demokrasi umuntu aje muyora baratoze ntibituzotera imbere turabashuje abantu bose bakaja ku murongo imyaka 3 mu rugo rwaruheze navuze nti tusiguriranire hamundi mutuvuga tuti itariki 10 z'ukwindwi na karorero hari inama y'umugambwe mu gihugu cyose bashavuga ati izobera he muhira umugumya banga umukeya rugamba nibiswi by'inkona byiwe nawe nimborera kure nimugira inama ko muciye umurongo mutangwe bishasha muce dusonga rero tugira evaluation nyuma y'amezi 6 begiye kwimbura mugira inama ubije twarasubira 20 toni kiboro dushobora zingahe kuri konti ya kwangana ayakora iki naya byose mukayipanga mugacavuga ati okay tugisubire ku kivi mu myaka nk'ibiri muzaba mufite miliyoni 10 kuri konti tafuta hera ntihagira umuntu azaragira ngo ivyo cyenda birengeye usanga hariho abakeruka bavuga ati sinza gushora ibijugu mu isoko shora kugira complex y'iki cyangwa igikwembe ushora ibyumu ushora amakwembe kandi ko wa naho uri mu fonctionnaire tafuta hera akanu koze kava mahera kimbia ikintu cyo kiva mahera iruka isombe sekuri isombe wanikira zigira ifu ruka mu birigi urero ubukomezi bw'umugambwe tubukoreshe mu guhindura abantu tubukoreshe kugira abantu bahinduke baje ku kivi biteza imbere hamateye imbere ya miryango iteye imbere imyezona zubateye imbere amazona ateye imbere amakomere zubateye imbere amakomere ateye imbere ateye imbere igihugu cyo kwegana nta mutahe dukeneye ni nguvu